imyaka 11 nayimaze ntafise uwundaba ntafise uwungemurira ariko hagati aho mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatatu harabonetse cyangwa 2001 umuzungu w'umufurera aje kuturaba uwo munsi bari baduhaye izuba niho yambona aca aramnyakura nanje nabona ntimbetiza kuvuga niki ko ariko arampamagara ndagenda ngize Imana nsanga avuga ikirundi andamutsa ngo amahoro mushingana nta mahoro aranyagisha cyane hanyuma niho yambaza ubuzima tubayemo ndabumubwira mugabo yaje ari informe yarabona ubuzima nyene tubayemo kandi yarazi ko twebwe arabo turi muri izo rema niho rero yaca antegeka kuraba abatishoboye kwazoza arabafasha wawundi ngo amavoka yimbwa akoroka mu ijoro kandi agakoroka he Imana biracanye mu myaka 6 atamuntu mu myaka irengu indwi atamuntu ndaba uwo muzungu acangira nk'umwana wiwe nca arambwira ko nza ndarondera abo kwitwa venerable bashonje kurusha abandi na jewe acafata nk'umwana wiwe ariko ivyo ntivyatevye uwo muzungu baci bamwicira kwibubu murabizi mwese n'umwe bica hanyuma abamwishe baza barana banyonze yitwa Frere Antoine Mana anaha ajyamye ibandanye muhezagira nabiwe nabo yasize kuko yaradufashije mw'ubwo buzima butari bworoshe nukuri hari ibintu biteye isoni mu vyerekeye amategeko aya cyangwa ari aho nyangwa izuba ryaka aho sentare irekura umuntu hanyuma umugabo umwe hari hashasha abantu 5 cyangwa 4 agaca afata ingingo ngo ndakugumijemo kandi abo bantu biza amategeko amwe amategeko ibitabo ngenga amategeko cyangwa ngenga butungane bose basoma ni bimwe ugasanga rero uwo muntu avuze ati ntuvayo ndakugumije twovyita yuko rero arakagagazo ko kugarariza bimwe nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu yama yavuze gupfunga ko yoba ingingo ya nyuma ntibe ari ingingo bihutira gukora twebwe rero nk'abajejwe agateka kazi na muntu bitigira ivy'abanyororo bejejwe n'ubutungane bikiri mu mabohero murumva twebwe nitwovuga yuko abavuga ko ari ukutamenya twebwe bashobora kuba babibona uko mugabo jewe nama mvuga nti umunsi wose ugira amagorwa yawo kandi burya umenya uko buca ntumenya ariko uko bwira nama mvuga nti hari n'abasanzwe bafata ingingo bene izo zo kugumiza abantu mu mabohero nabonyene umunsi umwe rubuzurirako bakisanga bageze aho hantu hataryoshe rero twebwe nk'abajeje agateka kazi na muntu ntivyogumuko ngo tugume tureza amaboko kandi dufise umukuru w'igihugu tunamukeza ku isabukuru yiwe y'imyaka 5 amaze arongoye buno Burundi rero tukavuga tuti mwiyo sabukuru yiwe nyene agumirizeho gushimangira yuko agateka ku Munyororo by'ukuri kogarukirwa cyane cyane ko kabaraka zina muntu kuko Munyororo ni nk'umuntu nk'abandi jewe miyo myaka 12 namaze mfunzwe niyo mfira mu iryo bohero ntawe bari kwaragwanira ibindi ko ndakora rero Imana irafise ico yazigamiye ujya Munyororo atarapfa ari mu ibohero ejo yotaha wosanga by'ukuri hariho ikimazi amariye abarundi n'abarundi kazi niho rero tuvuga tuti kuvuga yuko abapfunzwe hoba hariho ukutamenya amategeko ahubwo twobihindukiriza kuri abo bantu babiri banyinyanyira ku gateka ku Munyororo cyangwe ku muntu aha twashaka kubabwira yuko iyo umuntu apfunzwe ntabapfunzwe wenyene haba hapfunzwe abana yahora yigisha haba hapfunzwe umupfasoni yahora aharasyo haba hapfunzwe imitima abakuze abandi bose n'inshuti abo mu kibano by'ukuri cyane cyane iyo ari umuntu yategerezwa gupfungwa icamaso no kuvuga akaburana yidegemvya ico bamuronderako agakora bimwe twita insimbura munyororo igihano nsimbura munyororo aho niho twavuga yuko ivy'ukuri kugira se barundi yoroherwe mw'iki gihugu ariko aratwara ubutungane nabuvugurure
amategeko amwe ashaje bayasubirize n'ayandi ashobora kurenganura abarundi bose mu Burundi se barundi yipfuza ko umurundi agira ica umuntu ufungura kandi umufuko ukagira amafaranga ntihabe mwe ba mwana wa mama bipfuza kudendereza abandi bakaruhukira mu mabohero kandi twategezwa gusangira ivya kino gihugu twese abarundi twabiriye akuya kuko niyo mpetso yacu nama navuze rero impetso niyoheka bamwe ngo abandi ibicisha imbeho aho naho twaba turiko turaja muri ya mbono ya 2040 na 2060 igihugu giteye imbere. Abakunzi ba Télé de la Richesse ni kwa kundi hahandi nkuko mwimenyereye ni Blaise journaliste internationale umutumire wacu buno munsi nawe ni Jamali Nshimirimana asanzwe ayoboye ishira hamwe ntabariza riharanira agateka k'abanyororo turakwakiriye mu bwami bwa Télé de la Richesse Jamali. Murakoze cyane na jewe ndabaramukije ndamukije n'abagire bakurikirane kino kiganiro tugire tubashikirize. Ego imbere yuko tuyaga kuri byinshi mu bijanye n'ishira hamwe rya ntabariza murongoye tubanze tubwire abadukurikira Jamali Nshimirimana ninde. Jamali Nshimirimana n'umugabo w'imyaka 54 n'umugabo yavukiye mu ntara ya Ngozi afise umukenyezi n'abana batanu kandi Jamali Nshimirimana n'umuntu yapfunzwe imyaka 12 yari yaciriwe ubwo gupfa ivyo rero twabibayemwo muri iyo myaka 12 gihumba ko bitari bworoshe bwari ubuzima butoroshe na cyane cyane ko twari twaciriwe ubwo gupfa ariko kandi tubwira abantu ko igihe twacirwa ubwo gupfa atari bijumpu twari twivye cyangwa ibitoki ko zari imvo za politike. Aho nyene tukiri ngaho none kugira wiyumvire gushingishira hamwe ntabariza iyo initiative yo kurishinga yoba yavuye aho nyene. Ishiramwe ntabariza byavutse kubera ubuzima twarimwo mu iyo myaka 12 twarabona yuko hari ibibazo ibi cyangwa biriya umunyororo agira mbere ntabari wapfungwa gusa ugasanga harapfunzwe n'umuryango wiwe. Nico gituma rero tumaze kuraba yuko ushobora kuba ufise ivyo wafungura muhira ibi bijumpu n'ibitoki n'amateke n'imyumbati wasize iwawe ari vyinshi cyane mbere ndabiyutse ko muri nyamwaka hari gihe bita ibijumpu ingorane mugabo gasanga mu ibohero dusamira insazi ku ryinyo inzara iratwica twumva ivyo bintu ku radio akabonga katwica kubona hariho ibintu vyitwa ingorane natwe inzara iriko iratwica niho rero nabo twari kumwe muri izorema cyangwa correction nibutse yuko twebwe bari baciriwe ubwo gupfa twari muri izorema no kuvuga ahantu tutabona izuba ngira twabona izuba rimwe mu kwezi murumva ko butari ubuzima bworoshe. Aho rero turi ngaho niho twiyumvira yuko igihe Imana yo turokora tujewe nyene ubwanje n'abandi twari kumwe twavuga tuti nta wo kwihanganira akarenganyo nta nuwo kwihanganira yuko umuntu ashobora gupfungwa nk'impene cyangwa nk'imfyisi. Niho rero twavuga tuti Imana idukuye muri ubuzima bubishe tuzokora ishira hamwe riharanira agateka kazi na muntu cyane cyane ry'abanyororo agateka k'abanyororo n'imiryango yabo. Niho rero tuvuye mu iryo bohero mu mwaka w'ibihumbi 2006 twaca inkuru ibimpamo za ndoto zacu tuca tuzishira ku mugaragaro turakora kuva 2008 gushika ishira hamwe ricagemerwa ku mugaragaro mu kwezi kwa 11 muri 2011 murumva rero ko ishiramwe ryacu tusanzwe turongoye rikuze kandi rimaze gukora ibitari bike cyane cyane mu guharanira agateka kazi na muntu cyane cyane k'abanyororo n'imiryango yabo. Nsubiye inyuma aho igituma twashize ko n'imiryango wasanga hariho dufatijewe umupfasoni wanje yaciye ampebera mu iryo bohero bahejeje kunshira ubwo gupfa
imyaka 11 nayimaze ntafise uwundaba ntafise uwungemurira ariko hagati aho mu mwaka w'ibihumbi 2023 harabonetse cyangwa 2001 umuzungu w'umufurera aje kuturaba uwo munsi bari baduhaye izuba niho yambona aca aramnyakura nanje nabona ntimbe tuza kuvuga niki ko ariko arampamagara ndagenda ngize Imana nsanga avuga ikirundi andamutsa ngo amahoro mushingana nta mahoro aranyagisha cyane hanyuma niho yambaza ubuzima tubayemo ndabumubwira mugabo yaje ari informe yarabona ubuzima nyene tubayemo kandi yarazi ko twebwe arabo turi muri izo rema niho rero yaca antegeka kuraba abatishoboye kwazoza arabafasha wawundi ngo amavoka yimbwa akoroka mu ijoro kandi agakoroka he Imana biracanye mu myaka 6 atamuntu mu myaka irengo indwa atamuntu ndaba uwo muzunga cangira nk'umwana wiwe nca arambwira ko nza ndarondera abo kwitwa venerable bashonje kurusha abandi najewe acafata nk'umwana wiwe ariko ivyo ntivyatevye uwo muzungu baci bamwicira kwibubu murabizi mwese n'umwe bica hanyuma abamwishe baza barana banyonze yitwa Frere Antoine Mana anaha ajyamye ibandanye muhezagira nabiwe nabo yasize kuko yaradufashije mw'ubwo buzima butari bworoshe aho nyene tukiri ngaho mujejwe guharanira agateka k'abanyororo mbe murabona agateka k'abanyororo n'imiryango yabo mu Burundi no musi kifashe gute ubwa mbere twebwe akarusho tubona kari mu banyororo kuva muri iyo myaka twari dupfunzwe hariho ibitari bimeze neza nivyo ariko nubo hari ibitaragenda neza kuko mumenye neza umunyororo kwitwa umunyororo ntaba yidegemvya ntaba afise uburenganzira ku kintu na kimwe yaba ico hanze eka mbere n'umuryango naho wokumva ko umwana agwaye nta muturi bumugurire cyangwa umupfasoni wawe naho baba bariko baramurenganya nta umufasha niho rero twavuga tuti nyabona ntabariza ahubwo tunababwira gituma twisi iryo kiramwe nabariza niho twavuga tuti rero umunyororo kwabo buri kimutabariza reka tuze tuvuge mwirijwi rivuga ntabariza yemwe muri hanze cyangwa dufate nk'umuntu ari hakujya ku nkombe y'uruzi ubu arashobora gutabaza ati ntabara ndabuze ikinjabutsa nuko rero twiyumviriye mu kwita iryo zina ntabariza nico gituma rero uko umunyororo abayeho muri ico gihe murumva ko hariho izorema cyangwa correction ubu ntayihari ubu abantu barapfungwa kandi ico gihe twebwe twapfungwa baca igihano cyo gupfa ubu caravuyeho nta gihari mugabo rero hako bagucira umunyororo naho yoba imyaka 5 upfunzwe nabi gopfuma bagucira ubwo gupfa mugabo ntupfe ariko ico dushima twebwe nk'abarundi cyangwa nk'abagira agateka kazi na muntu nuko agateka k'umunyororo kataratera imbere ubiravye mu buzima abanyororo babayemwo ba kinogi Jamani shimira Imana nko mubivuze agateka k'umunyororo kataratera imbere muri ino ndwi ku munsi wa mbere mu kiganiro Ubutungane ari imbere y'abashinga amateka abashinga amateka bafise amakenga ku banyororo barekure ariko baguma bapfunzwe eka ndetse harimwo n'abarekuwe igongwe cy'umukuru w'igihugu n'ubagipfunzwe mbere yavuze ko na harimwo abatarekuwe ubare abadatahura ubutungane ko ushobora gusanga ministère public yashoboye kuba yunguruje akavuga ko ari kutamenya amateko mwebwe muri ntabariza mubibona gute twebwe mwishiramwe ntabariza nukuri hari ibintu biteye isoni mu vyerekeye byo tubona amategeko aya cyangwa ari yaho nyangwa izuba ryaka aho sentare irekura umuntu hanyuma umugabo umwe hari hashasha abantu 5 cyangwa 4 agaca afata ingingo ngo ndakugumijemo kandi abo bantu biza amategeko amwe amategeko ibitabo ngenga amategeko cyangwa ngenga butungane bose basoma ni bimwe ugasanga rero uwo muntu avuze ati ntuvayo ndakugumije twovyita yuko rero arakagagazo ko kugarariza bimwe nyene icubahiro
umukuru w'igihugu cacu yama yavuze gupfunga ko yoba ingingo ya nyuma ntibe ari ingingo bihutira gukora. Twebwe rero nk'abajejwe agateka kazina muntu bitigira ivy'abanyororo bejejwe n'ubutungane bikiri mu mabohero, murumva twebwe nitwovuga yuko abavuga ko ari ukutamenya, twebwe bashobora kuba babibona uko, mugabo jewe nama mvuga nti umunsi wose ugira amagorwa yawo, kandi burya umenya uko buca ntumenya ariko uko bwira. Nama mvuga nti hari n'abasanzwe bafata ingingo bene izo zo kugumiza abantu mu mabohero, nabo nyene umunsi umwe rubuzurirako bakisanga bageze aho hantu hataryoshe. Rero twebwe nk'abajejwe agateka kazina muntu ntivyogumuko ngo tugume tureza amaboko, kandi dufise umukuru w'igihugu tunamukeza ku isabukuru yiwe y'imyaka 5 amaze arongoye buno Burundi. Rero tukavuga tuti mwiyo sabukuru yiwe nyene agumirizeho gushimangira yuko agateka k'umunyororo by'ukuri kogarukirwa cyane cyane ko kabaraka zina muntu, kuko umunyororo ni nk'umuntu nk'abandi. Jewe mwiyo myaka 12 namaze mfunzwe, niyo mfira mu iryo bohero ntawe bariko aragwanira ibindi ko ndakora. Rero Imana irafise ico yazigamiye urya munyororo atarapfa ari mu ibohero, ejo yotaha wosanga vy'ukuri hariho ikimazi amariye abarundi n'abarundikazi. Niho rero tuvuga tuti kuvuga yuko abapfunzwe hoba hariho ukutamenya amategeko, ahubwo twobihindukiriza kuri abo bantu babiri banyinyanyira ku gateka k'umunyororo cangwe k'umuntu. Aho twashaka kubabwira yuko iyo umuntu apfunzwe ntaba apfunzwe wenyene, haba hapfunzwe abana yahora yigisha, haba hapfunzwe umupfasoni yahora aharasyo, haba hapfunzwe imitima abakuze, abandi bose n'inshuti abo mu kibano. By'ukuri cyane cyane iyo ari umuntu yategerezwa gupfungwa icamaso, no kuvuga akaburana yidegemvya ico bamuronderako, agakora bimwe twita insimbura munyororo, igihano nsimbura munyororo. Aho niho twavuga yuko ivy'ukuri kugira Sebarundi yoroherwe mu iki gihugu ariko aratwara, ubutungane nabuvugurure, amategeko amashaje bayasubirize, n'ayandi ashobora kurenganura abarundi bose. Mu Burundi Sebarundi yipfuza ko umurundi agira ica umuntu ufungura kandi umufuko ukagira amafaranga, ntihabe mwe ba mwana wa mama bipfuza kudendereza abandi bakaruhukira mu mabohero, kandi twategezwa gusangira ivya kino gihugu twese abarundi twabiriye akuya, kuko iyi niyo mpetso yacu nama navuze. Rero impetso niyoheka bamwe ngo abandi ibicisha imbeho, aho naho twaba turiko turaja muri ya mbono ya 2040 na 2060 igihugu giteye imbere. Jamani nshimira Imana. Mbega mu gihe abantu barekuwe bagumye bapfunzwe, mbega uruhombo n'uruhena cyane cyane ku gihugu, igihugu yahombera iki? Mwavuze ko mu muryango soba gusanga ari cyo yafasha, mugabo akaguma mu munyororo ugasanga umuryango urahombye. Mbega ku gihugu ho naco gihomba? Ubwa mbere twobabwira yuko igihugu ahubwo nico gihomba amahera menshi, kuko muravye neza gihomba kabiri. Gihomba inguvu z'umwene gihugu wacu, kikongera kigahomba imfungurwa zategerezwa kugaburira abafise ico bariko baramara, abanyeshuri, ama-universite bakarya amafiriti, nyama n'ibindi, tukavugurura universite zacu. Mwe wasanga izo njya zigiye kuja mu banyororo ataco bariko barinjiza. Kandi ndabaha akarorero gatonya, nk'umuntu apfunzwe afitiye amahera umuntu, ayo mahera uwo muntu ntiyanayaronka ntaco azofasha leta. Rero by'ukuri leta ihomba keshi, kuko n'imiti igura ivura uwo munyororo nizo njya. Nobaha akarorero, mu mwaka uheze wa 2024 hari hategekanijwe miliyaridi zishika 14.8 zo kugaburira abanyororo. Murumva rero ayo mafaranga mumviriza amashuri arimwo, murabe ikigo yokubaka ahantu ministeri zose z'u Burundi zokorera. Ugaca usanga rero ayo mahera nti ufata ingingo yo gupfunga ntiyabanjije kwiyumvira ico leta iza guhomba. Aho rero niho tuvuga tuti
ivyo arivyo byose umwene gihugu nawe atakaje ubuzima bwiwe mu bifate nk'umunyeshuri yahora yiga nko mu wa 12 agaca apfungwa imyaka 4-5 abo bari kumwe azokuza gusohoka asanga ari abadogiteri kandi hari gihe uwo ari mu gasho wosanga ni wakoreye igihugu kurusha abandi bahejeje ugasanga barigiye gukora mu bindi bihugu kandi uwo onya yari afise akarangamutima ko gukunda igihugu ciwe ugasanga baramudendereje naho rero tugasaba abacamanza n'abajeje gupfunga ko bofata ingingo vy'ukuri nk'iyo babanje kuraba yuko uwo muntu atakarenganyo karimo. Aho nyene abagira amatoza aravuga ko mu mabohero atari make usanga ari abanyororo barengeye ibitigiri biteganijwe muri ayo mabohero. Mbe muri Ntabariza murabibona ko vyiciki? Ibyo sagaseseshwa rumuri ibitigiri ntawohisha umwotsi ngo inzu yahiye turazi yuko n'umushikiranganje w'ubutungane arabivuga yuko ibitigiri byarenze abantu ho bategerezwa kuba dufate nk'iboro ryategerezwa kubamo abantu 800 iyo n'impimba ikaba imaze kubamo ibihumbi bishika 5 murumva yuko by'ukuri ibitigiri biba byarenze kera aho rero niho tuvuga tuti mugabo aho ikintu kidutangaza mbega ko umukuru w'igihugu arekura n'umushikiranganje w'ubutungane murazi yuko afise uburenganzira bwo kurekura abanyororo bimwe bita liberation conditionnelle n'abandi usanga umushikiza manza mukuru ashobora kubatezurira ivyifata kebanza mugabo hakaguma haba huzuye abanyororo mu mabohero. Twebwe tuvuga rero mwishamwe Ntabariza vy'ukuri hoba ari inama nshinga amateka y'ubu ari izoza bofata ingingo zo ko botezurira abanyororo ikivunga aho niho twoba dufasha umuti rero bakarabati ikivunga mbega tuza gusigazayo bande je notanga nk'akaroro bosigazayo nk'abisha abantu abo onya nabonyene nabigenjeje nabi bamwe bakoze ubusuma bw'ikonzi abafasha abakenyeze ku ngufu bigaragara eka nabandi babona ibyaha hamwe abo bantu babarekuye umutekano w'igihugu wohungabana abo nibo boba baragumya aho hantu mugabo vy'ukuri abivye ibiharage abivye ibijumpu abafise ico bapfa n'abandi abo bantu bagataha gukorera ubu Burundi buryoshe kugira umwimbu n'umusesekara dukeneye muri 2040 na 2060 tubikore twese dufise abarundi bidegemvya mbere hakafatwa n'ingingo aba bantu ko tubarekuye bazoguma bakurikiranwa mugabo by'ukura amabohero y'u Burundi aheme mbere niho se barundi mwino sabukuru yiwe tumwipfuriza tubandanya turyoherwa tumwipfurizamo yo bikora by'ukuri nkuko yari yabikoze yinjira mu ibohero rya Mpimba kuritangiza igikorwa gisegeza rya kurekura abanyororo nkuko yabikoze mu Rutana nkuko yabikoze no mu aho onyi Muramvya murazi neza yuko igihe hari kuri 5,000 n'amajana 444 twararyohewe twese abarundi turumva yuko se barundi afashe ingingo nziza naho haci haba intambamye hakabamwe abantu bashatse kwitambika imbere y'uwo mugambi yo kurekura abanyororo niho rero tuvuga tuti se barundi nasubira kugire komisiyo irimwe abakozi b'Imana irimwe societe civile vy'ukuri twige ukuntu ico gikorwa cuko amabohero yotezurirwa mu Barundi no abarundi n'abarundikazi bakaturonka ituze mu mitima kuko iyo ufise uwawe ari hariya mu mvuto ntiwojya ngutekane kandi igihugu ndibaza yuko kiyahombera vyinshi ngo namaze kubivuga aho hejuru. Chama Imana musamurongo ishiramwe ineza y'abanyororo Ntabariza uri umwe mu bapfunzwe murabona nkomeje kubivuga iyo amaboheramwe abantu benshi nko mwabonye mbe ko mona harimwe ibitigiri birengeye abari bateze kujayo hakaba ingwara nyinshi zizaduka muri kino gihe ingwara zaduka mu mabohero ku matoza mukorazo bari zahe mbega mona abanyororo boroherwa kuvugwa koko murazi neza yuko ahantu hari abantu benshi by'ukuri natwebwe twidegemvya murabona neza yugiye mu isoko kuguma wicura mbe nk'umuntu kwandura izi ngwari zicangwe ziriya kandi twebwe amazi naho yokama widegemvya aja kuyayora mu Tanganyika ukayateka ukayabiriza mugabo urumva abantu bare mu mabohero aho hantu hugaranye amazi ni yakama ntibaronka ukuntu baja kurondera yandi birumvikana rero naho injya zobura twe turacaragiza ukaja kuzironderera gucingero cyaye gupagasa
mugabo murumva neza yuko umunyororo afashwe n'ingwara aririnda ni ibintu bica mu maprocedure manini ni ukuvuga yuko DGAP iremforoma hana hariya ikabaza ibitaro ibi n'ibi n'ibi dufise umurwayi agwaye gutya nukuri murazi neza ko n'ubu tuvuga ko hariho abasanzwe bakora mu mabohero cyangwa bajejwe abanyororo usanga bapfunzwe umunyororo agwaye hariho bafise udutima tubiri ko ngize imana nkaronka ukuntu mponyoke rero ivyo ugasanga abantu batorokeye ko n'abanyororo nabo ko baca bapfungwa uzosanga n'abaja gukora muri ayo mabohero ababavuze yuko bojana n'abanyororo kwa muganga ko batazoba bakijayo rero tukavugana tujya dusanzwe dufasha nka tujya tudispensaire duto turi mu mabohero nabo nyene bararengerwa ugasanga twe twama twabibonye nko mu ibohero rya Ngozi batuzanira ama ordonnance kuba ari umugambi uri kurakorerayo kugira tubagurira imiti nk'umuntu ataba yarose uburyo bwo kuronka abe waba bafise bomuzanira uwo muti ivyo byose biratuvuna ariko ico dushima nuko Imana burya abanyororo yamiriho Imana irabarinda ivyo biza byose yaba byukuri uko biza mwarabonye mu gihe cya Covid ko Imana yakinze murabona ko nubo hariko aravuga ikiza cya kolera ahubwo dusaba Imana mu mabohero yose yo mu Burundi ico kiza ntikize kigerayo kuko ndabibutse ko nabo basenga Imana kandi mu bimenyetso maze kubona Imana irumvira abanyororo ariko rero tukabasaba yuko ntibo kwijajara duke bafise amazi bafise make nibayakoreshe mu kumesugizwa ivyambagwa kandi murazi neza yuko ntibaba bafise na nyinshi na twebwe turi ngaha hanze tufise izo duhindura hari igihe usanga ku munsi wohindura kabiri mugabo murazi ahantu hategezwa kuba igihumbi hagacaba 2 3 4 murumva ko ikibazo mwabajije ari kibazo muzina mwebwe nka mwarimu mwavuze muti koko nko muri ntabariza barabazanira amarodonance kugira ngo bafashe kurongera imiti kubera batayironka none nka mwebwe nka ntabariza nakakama mutera abagira neza canke ane mashira hamwe ashobora gufasha kugira ngo abanyororo bataronka imiti kugira ngo bayironke ubwa mbere twebwe mu buzima bwacu bwose nivyo twabwiye Imana igihe cyose tuzoba tugihema ko tuzita ku neza y'abanyororo n'imiryango yabo rero natwe twagira ukuboko kumwe kwiyaga hafi dutere akamo abagira neza by'ukuri bumva yuko izo mpuhwe z'umuntu apfunzwe atidegemvya kwakwiye gufashwa muri ibi na biriya dutera akamo cyane cyane abapfasoni bamaze kugera muri ayo mabanga aremereye y'igihugu ko bo kwiyumvira neza umukenyezi apfunzwe ibibazo ahura navyo cyane cyane n'abariko baratwumva bari mu mahanga no mu makungu b'abarundi baba diaspora ko bogira ico bakoze kugira dufashe abapfasoni n'abana bapfunzwe kuko n'abagabo ntitubahevye hamwe uburyo bukenya bwo buraboneka tuba turafasha abapfasoni n'abana ariko kandi tukavuga tuti ntibari ntabariza yonyene bikora umuntu wese murabona ngaho Burundi abantu barasenga ari benshi sindabona ishengeri cyangwa ririya rimbwira ati ibikorwa ukora biraremereye reka tugutera impunga harageze rero yuko bo twumva yuko dukwiye gufatwa mu mugongo cyane cyane ibibazo duhura navyo ni vyinshi ku munsi twitaba amatelefone arenga 100 abadutelefona bari hanze abadutelefona imiryango yabo rero birumvikana rero ko twebwe ico dusavye amashirahamwe yaba mpuzamakungu yaba yakateka kazi na muntu CNEDH ko bokora iyo bwabaga kugira twite ku gikorwa cyo kurwanira ineza y'abanyororo cyane cyane tuzoba dufashije igihugu cyacu mbere dufashe nakazoza kuko hari abajene bapfunzwe hariho abapfasoni bagikomeye bokorera igihugu reka n'abagabo bariyo namwe ahantu hari 10 ntiyabuzemwo abantu bafite akamaro bomarira igihugu nshimira Imana mwavuze muti abakenyezi koko nibo bofatiye mbere gufashwa tukaba tuzi ko ari mu migwi ibangamiwe mbe muri ko murara muri kino gihe abakenyezi mu mabohero babayeho gute
nabavuze kubera murazi neza ko umugabo ashobora kwambara ipataro indwi ntibimenyekane ko ari yagifi yambara ariko nta mupfasoni yo kwambara impuzu iminsi ibiri uba wamwibwiye kandi na wenyene yoba yatangiye kugira ibibazo rero igituma mvuze abapfasoni kenshi murazi yuko mu mico y'ikirundi umuntu yapfunzwe umenganira uhebwa bobo abagabo babo baca babaheba cyangwa imiryango bakomokamwo ukamenga icyaha cyabashikiye cyangwa icyago menga nibo babyirondereye ariko ni bimwe nama mvuga umuntu arashobora kuvyuka aja mu isoko mugabo ku mugoroba akagorobeza muri besere cyangwe hari anya mu mpimba rero ivyo abafasoni n'abavenerable musanzwe munabizi nico gituma rero tuvuga tuti neza abafasoni yo imbere kuko nibo bantu batazishobora kwitabariza batarosa batabariza kuko ijwi ryabo rikunda kugarukira hagufi mwavuze cyerekeye ko na cyane abanyororo Imana bakingira atabiza bikunda kubafata ariko muri iyi minsi umukuru n'amashinga amateka yarashikije amakenga ko ikiza covid gishobora kuba cyarasuye kugaruka bati abantu nyabona nibagwiza isuku kugira ngo ntibabane bafatwa n'ico kiza nkamwebwe mwishamwe ntabariza ko mwavuze muti n'amazi ashobora gucika akamumwe kugira ngo abanyororo bakingiye kugira ngo ico kiza ntikibashikire kugira ngo ayo mazi najya ko ari muri byo bisabwa kugira ngo bagume bakaraba bongera boga kandi ntibaze baregerana akamwosaba nkanabariza nakaye twebwe umuti wa mbere si wo kugwiza amazi mu mabohero ngo abantu boge ahubwo ico baciza nuko bo batezurira mu mabohero agahema mbere ku buryo haba ibitigiri byategerezwa kuba mu mabohero ivyo navyo vy'ukuri abafata ingingo nyene nivyo nama mvuga bofata ingingo biyumvira ati mbe yaba ari jewe ndi hariya biba bimeze gute kuko no se jamais umuntu wari we wese nta urengeye amategeko rero twebwe tuvuga tuti igihe Imana ikizigamye abanyororo ni haba inguvu ahubwo nyinshi zo kubatezurira basubire bidegemvye kwidegemvya niko kotora umuti kuko tuvuze tuti tugwiza ibintu tubwira ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bagwiza ibintu vyinshi vyo kuhapoma barondere n'amazi tukabwira Croix Rouge y'u Burundi ati gwiza ibintu vyinshi mwibohero nta muti biza gutora nta n'inyishu kuko inyishu niyo ko by'ukuri turazi hari abantu bamaze imyaka irenga 5 bataraburana hariho n'abamaze irenga abo bantu rero bashobora kuba baramwabera nico gituma tuvuga ati umuntu yagiriza umuntu ngo ujya n'umunyavyaha sentare yonyene niyo yerekana ko umuntu yera cangwe ari umunyavyaha igihe rero sentare taragira ico vuze kuri uwo muntu by'ukuri rero abo bantu ho bisekeza nkuko twagize Imana nakaza ujejwe sentare ntayinyuzwa n'umuntu tuzi yuko ivy'ubutungane avyumva kandi yanka karenganyo ivyo turavyize ko kuko twarabonye ari procureur general ukuntu yarenganura abantu twarabonye akora mu mugwa hagati y'akazi na Munisene DH ukuntu yakora rero nta makenga dufise yuko ivyo bibazo vyose hamwe yovyicarira ivyo bibazo vyova mu nzira bakaja hamwe n'umushikiriza amanza gizigenza wa Republika bakarekura abanyoro bategezwa kurekurwa bakitegemvya ntihabemo bya bindi kigorana no kusanga harimo ibintu vyo kunyinyana ugasanga umenga ni brad of fed bakorera urwego rumwe rw'igihugu ivyo rero bibagenza uko nukuri abarundi botwenga nkuko nanje umunsi umwe Imana yantwengeje bambwira ngo ndavuye mu ibohero Shimira Imana akabazo kanyuma twavuze mu mabohero ajamwe abantu benshi ariko nubu hariho ubusho burya busanga abantu bamaranwe iminsi mikenya bwa komine canke bwa hehe usanga abantu bagipfunzwe ugasanga ni benshi ugasanga nk'abantu hajamwe abantu mbane ugasanga ni nka 12 aha n'abandi usanga bagapfungwa nabi tugatankariro nko iminsi hari mutaho bavuga umukomiseri apfungira abantu mu container bakirwa muzi wa container mbega byo mubizi hoho naho bari mu makomisariya canke mu busho bwa komine Muna vyogenda gute kugira ngo nabara munyorora n'abatacigura urubanza abeho neza. Ubwa mbere hoho twagira tubabwire ko hari umugambi wo gukorera mu makasho dufise umugambi tiko turakorana n'ubushikanganje bw'ubutungane mushikiza amanza gizigenza Republika cyane cyane izo ntara nazo akaba ari Makamba, Ruyigi, Cankuzo, Kirundo na Cibitoki na Meri ya Bujumbura.
twashaka tubabwire rero yuko ico kibazo co mu makasho caduteye impungenge by'ukuri aho umuntu yashobora kumara indwi zibiri zitatu kandi umuopeje arafise iminsi ategerezwa kumarana umuntu na prokere ubwiwe nyene arafise iminsi ashobora na kumarana umuntu akimugira ko amatohoza iyo minsi irenze uca usanga umushikizamanza yoba nawe nyene yahonyanza amategeko. Ivyo rero turabonye mwizo ntara twababwiye byaratangiye gukira ahantu hatarakira n'ahantu hamwe, ariko naho tugiye kuhicarira mwizo ntara wo mugambi uri kurakoreramo mugabo nka za Cankuzo za Makamba ari komine Nyanzarake niho vyari bikaze cyane byuko umuntu yamarira imigihe kinini ya mu kasho kandi hashushe. Ivyo mushikizamanza hari twarabimubwiye arabikosora kuko turamubwira ati umuntu amaze umubushe bw'Inyanzarake mwaka gasho kangana gutya apfungiwe ngo bashwanye n'umuntu hamwe yopfa nawe amatohoza agenze neza mwosanga we opeje uhagiriye ibibazo. Rero ico dushima by'ukuri nuko uwo mugambi turiko turakorera wo kwegereza ubutungane abatishoboye twubona yuko mu makasho amwamwe biriko biragenda neza. Ivyo rero tukavuga tuti byogenda mu zindi ntara andi mabohera zindi ntara zitagira amakasho. Ivyo tubisanga mu ntara ya Kayanza ari za Mwaro, izi ntara za Karusi eka n'intara ya Cankuzo mugabo uwo mugambi mwumva ko irakoreramo. Rero hamwe ni Bujumbura ya kera yitwa Rirare twama tuvuga ati mbega abantu bubatse amabohero byo babiri mwica nagira ndababwira hari ababigwanya mugabo je ndabizi ko no bigwanya. Ndabaha karorero umuntu apfungiwe mu Rumonge ava mu Kirundo mubone itike y'ubu kuva mu Kirundo uja mu Rumonge naho ojane gitoki ushikayo caguhiriyeko. Rero irya bohero cyangwa irya rise Kirundo irya ndada yari yubatse ikacicishuri cyari cyumviro ciza muga abantu ukuntu ibiharuro byangana sivyo byubu. Kiya gihe ababohero yari yubakiwe miliyoni zitarenga 4-5 muga urumva tumaze kuba miliyoni 12 ubu bandi bwabaye bwishi abantu kwiba ku mayeri ku bwenge. Kera nta bagore baba besikoro muga abagore baguhenza akuzikira ku cyatsi nibo bantu ba mbere bazi kukoresha urusuma rwo ku mayeri. Rero tuvuga tuti vy'ukuri mu makasho dutera kamo abapeje bariko baratwumviriza ko vy'ukuri bogira amatohoza nyaruka kugira umuntu ntamara iminsi mwayo makasho kandi aho twaciye hose bariko baravyumva na cyane cyane yuko hari igihe usanga ari twaha duto usanga tutomaza umuntu naho bamujana mu mpimba tocirwa amezi 6-4 uwo muntu akwiye guteba muri nako gasho. Aho nyene tukiri ngaho kubijanye n'ubu buzima tubayemwo murabona yuko mu buzima tubayemwo ibintu by'ibifungurwa byaraduze cyane biraduga igiciro natwebwe turi hanze turi abantu bigora ko dushobora gusuma ngo dukwize bivanye no kibi ibintu by'ibiribwa byaduze cyane. Mbega mu bantu bo bari mu bushobwo biroroha yuko baronka ibintu by'ibifungurwa nkamwe bwe mukunda ko bavizita kenshi? Kwico kibazo cyuko ubuzima buzimvye jewe siko ndakibona kuko murazi neza yuko abantu bakuye mu maboko mu mpuzu nk'uwore kurabajya abanyororo tukarima ibigori byinshi tukarima n'ipama tukarima n'icayi umwimbo wo kwiyongerekana kuko ndabaha karorero murabona akamose barundi yaduteye ibigori twarabuze yo tubishorera nijya nawe. Rero nta muntu yari y'umutsima w'ibigori ngo ukoze ibiharage yashizemo irengarenga ziwe n'intore uwo muntu yovuga ngo inzara yomwica. Rero twebwe abanyabirato turabona ko ubuzima buzivye niko mugabo ugiye mu giteranyi cyangwa ukaja mu bugabira murazi ko kera hakarora uzuba mugabo ushitseyo ubu n'umuhekeheke w'ibiharage usanga uri kuravuna ingo mugabo. Rero tukavuga ubuzima mu kuzimba murazi bimwe bimwe ivyari byo mugabo jewe nkavuga nti hako ubuzima buzimba bene wacu bari mu mabohero atandukanye 11 yo mu Burundi
bacucikiranye kurya uwo barekura bakaza kurima nk'uko nabivuze bakarima tukiteza imbere ubwo bukene ubwo buzima buzimvye ntabwo twokwirirwa turabona ahubwo twobona ususigara tubura aho dushorera umwimbu kuko ndicabona na jewe ndi umurimyi ndarabonye ibigori jewe narabuze aho ndabishira biruzuye ibiharage nuko uji wanje nturonka aho honyora kandi ivyo ndabivuga atari ukugira nshikuze rero mugabo nkavuga nti nivyo hariho abantu ntitugira ibibazo bimwe usanga hariho uwutoronka buryo dukoresha mu kurima ugasanga azetsuye hatonya naho nyene agaca buri fumbire uwo muntu birumvikana kuzima bumugora na twebwe abamenyesha mwebwe abamenyesha makuru murabizi hamwe muca ubuzima bushobora kubuzimya ngaha mu gisagara mugabo hari ya ruguru murabona yuko byukuri njya arijya nawe kandi no ngaha mu gisagara nuko abantu twihutira gusuma amaspaghetti burya si yakomeza cyane burya umuntu yiguriye ubwo bugari bw'ibigori cyangwa ivyo bigori akisyeshereza ni indya nziza gose mbere n'indya wojya kabiri urashobora gukoramo buyi mbere ukanabikoramo nibi jewe tukira ahantu hamwe nawe no twakora ibenye y'ibigori aho hantu bamwe mushobora kuba mutahazi kandi ico kibenye c'ikigori ukwiriye wirigura inturitsa y'umugabo ukaronka amazi waranywa ukumva kandi kw'inguvu zigarutse mwishira hamwe ntabariza mujejwe guhoranira agateka k'abanyororo n'imiryango yabo uno musi urashobora gusanga nk'umuntu wo mu Kirundo apfungiwe mu gasho ko mu Rumonge ko tuzi ibintu byo kwiyunguruza uno musi bisanzwe bigoye urumva yuko nk'umuryango wo umuntu apfungiwe mu Rumonge ari umunyakirundo bo ingaruka bagira kwari nyinshi mbega mwebwe mutera kamo nk'akahe ababijejwe kugira ngo baraba ukuntu baregira ico kibazo hasike umuntu afise umuntu apfunzwe afungiwe kure byorohe kwideplasa kumushikiye ubwa mbere aho twotera kamo ubuyobozi bukuru bw'amabohero DGAP no kuvuga yuko umuntu mu mategeko agenga amabohero umunyororo ararekuriwe kuba hafi y'umuryango wiwe ivyo rero tugasaba yuko ubuyobozi bukuru bw'amabohero ngo korohereza ko ndabizi ariko baradusaba ngo baratwimye amatarasifere ngo baratwimye ko twuja hafi y'imiryango aho rero ico duca twihutira twebwe nk'inshuti z'imiryango y'abapfunzwe bo twitura tukabona ko uwo muntu vy'ukuri afungiwe nko mu Rumonge cyangwa apfungiwe hafi y'umuryango wiwe ko uwo muntu yokungururizwa mu gihe bitarakunda n'ivyo mvuga kuko je sinavuga ngo tubunguruze ahubwo twifuza ko bataha bagasubira mu miryango yabo mugabo bitarakunda ukosa guha umwaka ni kuwurya boronka iyo transfer bakegera imiryango yabo aho vy'ukuri bikunda ko babonana n'imiryango yabo hanyuma bitagenze gutyo naho bitaranakunda nahone ubuyobozi bukuru bw'amabohero borondera uburyo umunyororo ashobora kuvugana n'umuryango wiwe ku buryo bwa telefone twari twabitangiye mu ntara ya Ngozi muri ibohero ry'abakenyezi ariko kandi hamwe tworonka uburyo n'ivyo byose turabitegekanya ko twabikora bigaruka muri vya bindi twavugaho hejuru yuko abagira neza cyangwa abajeje gutanga uburyo nico bociyumvirako ku buryo umunyororo ari kure tworonka nyimba DGAP ibagora ko tworonka uburyo bwo kugira tubadeplace basubire mu begere imiryango yabo aho nyene tukiri ngaho ejo bundi mwarigeze kuvuga aho nyene tukiri ngaho ejo bundi mwarigeze kuvuga ibijanye na politike yuko abanyororo bafunzwe bakwiye kureka kubafunga nkuko gusa kubera bituma abantu benshi bakora amakosa bavuga yuko mu gasho bagiye kujya ivyagusa mwebwe muravuga ati hamwe boramuka bashizeho politike yuko nk'abapfunzwe baza barabajana gukora ibikorwa nyimba ari nk'ibikorwa rusangi canke iki nabo bakagira imirima yabo abanyororo vyoba vyiza cyane uwo mugambi ku bwamwe nyuma urumva kurashe kandi wotuma abanyororo babaho neza mu busho kandi bigatuma batera imbere murumva neza yuko gupfunga abantu barenga 10,000 dufise nk'imisozi iri mu cankuzo dufise ahantu boja kurima ari dufate igice gitoya c'ikibira bakatera amavoka ayo manyororo kandi ndabayutse yuko ubuyobozi bw'amahoro bufise amatongo yorimwa nk'imwaro Karusi
aho hantu hategezwa kuba hubatse amabohero atarubakwa ni bahahe DGP harimishe abanyororo baronke ibyo basahiriza no kuvuga yuko bohindura regime bagahindura bakabarimira ibiraya bakabarimira imboga bakoza burya bugari babaha aho rero tuvuga tuti si ivyo gusa naje mfise uburenganzira ndashobora kuza gusaba abanyororo nkanti ni mu mpamahera bakorera igice kimwe kije mu isanduku rya leta ayandi nayo abasahirize mu kugura utundi bashaka mu bibohero batabaha aho rero ni politike twibaza yuko yoja mwindinganizo murabona yuko igihugu cafashe ingingo yuko intara zahora 18 ziba zitanu ni mu migambi myiza twifuza ko ubutungane kandi twibaza ko bariko baranabikora twibaza ko Munyororo ibi byo kurinda gubaza ngo DGP ubuyobozi ngo Direction Generale Pénitentiaire ho hinduka bimwe bimwe ubuyobozi bw'amabohero cyangwe directeur wa prison akigenga mu ntara atwagwamo niho byokora kuko ubu bifise ama procedure menshi kurondera isoko kurondera umufurnisera azovana ibintu imakamba bijana imuyinga kandi akosanga imakamba ako ibiharage imuyinga kandi bihari dusaba rero yuko ahubwo hoba politique yuko umufurnisera yaronse isoko abirondera ahantu nyene mwiyo ntara kugira ashorere n'umwimbu abene gihugu biyo ntara mbere akaba mbere wanashaka aterereye iyo ntara niho rero murazi ico tukivuze ko hari gihe abanyororo bicwa n'inzara ngo mu furnisher ntarazana injya cyangwe yatsindiye isoko agaca asanga ku isoko ibiciro birongeye kuduga nka kumwe mwabivuga ibyo byose ugasanga umunyororo ni wabikora ba victime yibi yayo mabeyi ivyo rero ariko biri hafi mu ntara bo bivuga nako ningoga umufurnisher akazana injya bakazoba baragira ayo ndi ma procedure yo kwiga ukuntu nyimba ari isoko yamudugiyeko bo bikora ivyo rero twebwe ndivyo twifuza mwishiramwe ntabariza byukuri ko nk'ujeje agateka akazi na muntu n'ubutungane bwo kwibuka kuvugurura ingingo zimwe zimwe zokoreza umunyororo agasaba uruhusha akaza kuramutsa umuryango nk'uko twabibonye muri Île Maurice nk'uko twabibonye muri Finland aho umunyororo aza agafise umuryango umupfasoni wiwe bamugenera ahantu babonanira ari weekend bakamarana weekend abana nabo bakaba bafise ahantu bakinira babonana n'umuvyeyi wabo niyo mbono twebwe twifuza ko na twebwe muri ya mbono kazoza y'igihugu natwe ko twoba dufise ahantu amabohero twokwita VIP hamwe n'umunyororo ashobora kwivurizamo bikaba harimo ibintu vyangombwa byose bikenewe ku buryo vy'ukuri umuntu adapfa nuko yabuze umutoyu cangwe uri aho nyene turiko dusa n'abasozera mwavuze yuko ishirahamwe ryanyu ntabariza rimaze hafi imyaka 14 ribayeho mbega muri iyo myaka 14 mumaze gukurikirana nk'amamanza komakomeye y'abantu nkabangahe canke amamanza ameze gute ubwa mbere na mbere ho twebwe muri iyo myaka 14 tumaze turongoye rino shirahamwe tunabibutse yuko kuva rigitangira ari twebwe turirongoye twagize amahirwe bakaguma batwongera ibiringo cangwe bakatwizera twashaka tubabwire ko twakoze bitari bike mu minsi za aho tuzokwiriza imyaka 15 turi mu kubahamagara naho sikera hazo ari mu kwa kabiri niho tuzovushira habona ivyo twakoze kuko ubu ntitwovuga ngo tumaze kugira ibi ivyo byose murazi yuko bibanza kwemezwa na comité executive niyo izotuma dushira habona ivyo twakoze mwiyo myaka 15 igiye kurangira vuba mu kwezi kwa kabiri muri kino ngemwe nk'amanota ngahe kwijana muri ko murara ku byo mumaze gukora bo bavuga ngo nta nkumi yivuga nimwe mwo yatubwira kuko namwebwe twahora twumva kera mu minsi yeze mwarambika imidale abana bariya ngira nihagera muzotwambika umudali twe ntitwokwe amanota kuko impinga narijya twavuze ko ikiri ndende hari ibikorwa bikiturindiriye kandi tukaba dufise n'urugendo runini kugira tubone bimwe bimwe bitoye inzira n'inyishu ariko ayo muzoba muraduha tuzoba turashimyayo
Jamali Nshimirimana turagushimiye kubona washoboye kwitaba kino kiyago cacu tunizera ko no hanyuma tugukeneye uzotwitaba. murakoze cyane nanjye ndabashimiye kandi ndashimiye n'abariko baradutega yompi cyane cyane ko abazogira icyo botubaza no kuvuga inomero zacu za telefone ni 79 9 615 79 9 615 iyindi mushobora kuturonderako ni 61 650 wisa 61 650 wisa umwanya wose ushaka kudutabaza tuzomutabaza izo zose zirakora kuri WhatsApp kandi turanazitaba murakoze. Bakunzi ba Teledora Richesse bakunzi ba Bwöse journaliste umutumire wuno musi yari Jamali Nshimirimana rongo ishira hamwe ntabariza reharanira agateka k'abanyororo tunizera yuko ino video mugiye kuyikorera partage no gukora subscribe mutibagiye tunatumiriye abantu mwese mufisi ivyo mumenyekanisha n'ivyo mushaka guhayanisha kuza kubicisha kwino mbonesha kure yanyu ya Teledora Richesse. Stay tuned.